yanyemereye gaire yambwiye la fois passée twaravuganye na AKES then arambwira ngo uzoza ari samedi lo samedi bwarakeye aca post ibintu ngo araremvye yishize ku ibifuko ntazi yo biva niyo bica naramwandikiye ndamubaza ati hewe uhatswe gupfa canke nivyo uri kurigira kugira ngo ntumudohera twanje ntiyanyishuye message mazi imisi 3 ubu rero umuntu yagize accident aragwaye kandi twese twarayibonye yuko ari umuntu aremvye cyane abeg tugende tunamugemurire dushikeyo hari anye nimba ari kumwogereza utwombo canke kumumesurira tubikore ariko nibaze kudohera twanje turyamanye bo jewe amfite kubera akazi je sinzi bya AKESdon hama AKESdon ndamuheruka komeye sinzi jonye byo muri muravuga mwe na nice ntaco ndabizi ko vraiment amabandage yarafise mu mutwe no ku maboko ntawe wigeze umubona ko bandage bijya nice yanyeretse Bo sinigeze ndamubona ariko cyo nemeza nuko atavurira n'imwe gero ngiko umuntu muhira afise bandage ku mutwe nta na rimwe nubwo wowe waheraniye ntibashaka kwirukana afise bandage barakurungika vyose babigukuyeko kubera none kashaka ko atari circoncision bamusiramu yavuga ati bazosigara baramukirekiranira muhira abakunzi ba AKESdon ndashaka kubabwira ati mubezye kuko hari ibintu agira yibaza yuko ariko arigira ibintu by'ubuswahili canke ariko aragira iki ariko nukuri bakunzi ba AKESdon arabakorora arabata hasi yo mujama nukuri kuko arabamara amazi sinibaza ko atari je wa mbere wumvise ndiko ndidoga ko nkeneye amahera hari umubebe aheruka kuza avuye hanze ryari bamugize umusazi kandi for real bijya bintu je ubu ndatanguye kwizera ko vyari ivyo sivyo AKES bamuvuze ngo yasaze oya nje nkorera ngagusa murakorana uri muri waka ya AKES bari he AKES yagiye kwa muganga yagiye kwa muganga bari bavuga ngo araremvye sana kuvuga ngo yagiye kwa muganga yaravuye mu bitaro najya ariko aratambuka kwibaza ko bari beze ntivyo bari vyo oya birikute nice bwimwe ko mwaje mutambwiye Ongo manigita sinababwira ngo ndaha uberuka ntuze nyarabizi shite gaira rabizi cyaraguranye cyane naho nyene kwabaho kwitanga sana iyo umuntu yapfuye je nitwari bodyguard kwandi jenje kugwana ariko baratwemera ko twinjira nura kwemera kubeye yamaze kutubona inde Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kundi anagura kwa juste gale aka dreamer from Morris aka black man edition black ulakubita ubu kubito kwa kundi anagura ko twavuye muri studio ngo tubaye bishasha zimwe mu nkuru ziri muri industry zimwe mu nkuru ziri muri entertainment kwa kundi ahandi ndakubwira ko vyamaze gukomera ni inkuru ishushe muri no mwanya ni inkuru y'ino mwana mwiza bite mwana mwiza urameze kwishusha skumingi sana ndamutse abakunzi b'umukubito wabwira ibintu bigiye gukomera ndiko ndajugumbira uri kurajugumbira ufise ubwoba yanyemereye gaire yambwiye la fois passée twaravuganye na AKES then arambwira ngo uzoza ari samedi lo samedi bwarakeye aca post ibintu ngo araremvye yishize ku ibifuko ntazi yo biva niyo bica naramwandikiye ndamubaza ati hewe uhatswe gupfa canke nivyo uri kurigira kugira ngo ntumudohera twanje ntiyanyishuye message mazi imisi 3 ubu rero umuntu yagize accident aragwaye kandi twese twarayibonye yuko ari umuntu aremvye cyane abeg tugende tunamugemurire dushikeyo hari anye nimba ari kumwogereza utwombo canke kumumesurira tubikore ariko nibaze kudohera twanje turyamanye abeg ujazova no kwita miss abeg jatakwe ariko itambere kubera iki wanterefonye saa 9 z'ijoro uvuga ati Gael ejo mu gatondo tugende twishyuza amafaranga Gael urazi AKES arashobora kunshiburira kwimbwa mani hari hajesuka ko harimbwa ro cyangwa ugasanga arantondaguye kuko fizi urabona yuko vraiment niyo ntabara nawe batije yamfise rero ni juste Gael kandi nayivugiye no kumukubito ndavuga ati Gael aze kubuza vraiment nanje ndabona ko baje bavyambara turamwishe wala ungena niteguye ndashobora no gukubita sokoto Gael tugenda nkishushe wawe ariko ikibazo kindi gikurikira hageza aho urinda kuzana abantu biwawe kwa kundi ahandi bimeze uku kuntu uje kwishuza kubera iki kuhitamwo kuzuzanya amakamera
Bon, premièrement, naragerageje kubikora, narabikubwiye igihe dore ko gukorana ikiganiro. Naragerageje kumwandikira tubivugane turi twenyene, arabineglige Gael. Abineglige ndaza no kumukubito, ndaja kuri More Time TV, ndabivuga. Araza ni wacu. Nari muri More Time. Araza aravuga ati nice akakanya jewe umenye yuko yaje ari mercredi arambwira ngo amahera yawe uzoyatora samedi geza cagira kaga systeme kiwe tumenyereye twese navuga ati ni trick uyu muntu nimba rwaye vy'ukuri aryamye hajya Gael nimba atagwaye naho akaba yacitse navyo tubimenye ko ivyo bintu abaririmbyi baguma bigira vyo kwigwaza bwa ntibaturiha bega vek sishaka kuzihagati ariko misa bega ikintu je ngeneye kumenya kugira ushoka unavuga ngo yarigwaje ubushatse gushika kuki umanu ugenda munsi premier masugambira créer base ya maxita kandi ya base zirarambiranye nareba kandi kanakora man rero ikintu cyatumye mvuga ati byo yoba ari byo yigize sindi sure vraiment sindi sure nago navuga ngo ndiko ndashira ko point ikintu navuga ati nivyo yigize igituma mvuga ko ari byo ashobora kuba yarigize naramwandikiye ndamubaza ati mtu wangu kuko nta beef irimwe man ndi gusaba utwanje ngati mtu wangu none uraremvye for real canke ni vya bintu vyawe ko twese turabizi yuko bon twese turabikora ndahize ko twese tuyikora you know nawe warabikoze ntuzari ko ragufyeta benturo ivyo birakuraba mani muno nganya turi muri sije akesdon kandi reka kuntevya uti mwese murabikora urumva ndamubaza rero kugira ngo menye ukuntu ibintu bimeze basi nimba ari ivyo yashatse kugira amuduhera twanje kuri rimikashi ntangorane yambwiye ngo mu mezi 8 namukoreye ngo nsigaranye $3 ntangoranije gutora $2 dutatu twanje ariko aravuga ko yaguhemvye amahera yose yaguha nkuko yabivuze muri interview wacu yavuze ati amahera yaguha niko ari kuguhonga yaraguha amahera yampaye 50,000 yarayanyibukiye ewa navyibutse nteba ego 50,000 naratevye ndayemera ndambwira ati none après ya 50,000 nta kandi kazi nakoze sinashikanye nk'ibiganiro ijana mu nyuma yahajya acambwira ati ivyo birahari nayo mahera uzoyaronka samedi yasigaye ngo ariko ngo sinibaza kashika amadolari 3 ndavuga ati ntaco mfata nabi kuko urabona yuko ataco nakomari abega nutwo dutorari dutatu nutwanje tugenda tumpe ariko uvuze amadolari 3 mukatuma tugende inga gato ndakubaze uje kwishuza amadolari 3 mu marundi nangahe man ayame andolari uko nyene urumva hama ndamenye ndatuvunjisha ariko Sky muri kontra mwari wasinaniye na AKES mwavugana ko uzohembwa ngaye ku kwezi kontra yarahabaye gasha ikintu cyari gihari twe twavuganye yuko doza ndahembwa 10% ariko urumva ukuna abega ne 10% 50,000 urumva bisigura ko winjije amezi 8 500,000 50,000 ibaze nukuri kwanza 5 umva shika wewe mfise amadolari 3 gaye umutima uri kurambwira ati nyaruka umuroho ariko tubiraba ingene umengu uraryohewe kiwazanye ba cameraman vraiment umukameraman atari umushaka abani badukurito baratuje AKES agera afise ingeso yo kugwana bon arashaka kuturekurira kwimbwa mano rya kuko reka tumutelefone AKES reka tumutelefone AKES batanguye gusohoka ko ndi ahava batuma ngo murabire tugende ko kundi ahandi two twigire gendera inyuma yawe ari ugendera inyuma yanjye cyangwa ugendera imbere yanjye cyahita yako bodyguard kwandi jenje kugwana ariko baratwemera ko twinjira nura kwemera kubeye yamaze gutubona inde ako mengu ufise ubwoba man bikwaye boss salamu boss AKES ni hari yagiye ryari ufise ubutumwa nyabaki murabwire washobora kumubwira ko juste Gael na nicesky bamuronde hari nomero yiwe mfise uva no muronde we ntuba ngaha oya twinjire wampeta ari hehe umpetu wawe gutanguye kwisigatsa inyuma wampeta ari hehe salama boss hello boss lady kandi uyu yasa na sister wa ntuze bite urameze neza AKES ni hari ntavyuzi kwe rero ni mubana none
uwo mutubwira ko twaje basi tumurindire aho usanga yapfushe ko arayibaza ko uri umu ex wiwe wa muganga akula mtu ndio tufanyie mambo reka nao shari agaye bikoye bras fresh bro umeze fresh cyane ukaba uri umubanyi wa AKES ndibaza bo sindi umubanyi n'uwitwa nujya BBM ni babana je nkorera ngaha tu ukorera ngaha yego akesdon hamaze iminsi havugwa ko yagize ikibazo natacha n'amagara yiwe atameze neza ayo makuru mwe musanzwe muza ngaha kenshi musanzwe mukorera ngaha muyavuga kwiki bo jewe amfite kubera akazi je sinzi bya akesdon hama akesdon ndamuheruka komeye sinzi jonye byo muri ko muravuga mwe na nice ntacyo ndabizi ko vuba umuheruka ryari bashaka isano ndamuheruka ryari kabasha ndashaka ndamuheruka nka vendredi samedi ego samedi ti samedi AKES yarakomeye ego amabandage yarafise mu mutwe no ku maboko ntawe wigeze umubona ko amabandage bijya nice yanyeretse byo cyaje no bivuga ko kubera ko yazaba bifise ndibaza yuko nyimba mwaje kumurondera muhira ntuka mwari mu biswari muhira rero umuntu aremvye abari muhira umuntu abari muhira ariko ndazi neza yuko atavuriro na rimwe nga mu Burundi yemere kurungika umuntu afite bandage muhira yego kubw'ivyo ntazo wigeze umubona kandi AKES nagwa bo sinigeze ndamubona ariko cyo nemeza nuko atavuriro na rimwe yorungika umuntu muhira afise bandage ku mutwe nta na rimwe nubwo wowe waheraniye ntibashaka kwirukana afise bandage barakurungika vyose babigukuyeko kubera none kashaka atari circoncision bamusiramu yavuga ati bazosigara baramukirikiranira muhira ari bandage nyimba banza mushiye bandage mu maso nuko agwaye cyane yaragwaye ntashaka kumurungika muhira kugwarira mu cyane kibaho nubwo bagwaye malaria baramushira mu bitaro bakamurekura ko akiza yego ni na AKES twamubonye agire gukoresha imuduga yideplace neza cyane tuvuge ko yakize bo imodoka cyoco nta modoka yiwe mperutse kubona ngaha sinzi vy'imodoka vraiment vy'imodoka ntacyo ndabizi biravugwa nkuko na Sky ariko aratubwira yuko yo bari buzz yagize kugira ngo areke kumuriha amahera na Sky kubgaho bibaza kwiki uribaza ko ari buzz hagera muheraniye yero ndi nkuru nshasha narindi ngo yamukoreje amezi muri atamuriya kandi na AKES muri interview twakoranye remeza ko atamurisha ariko mva ko ari incabwenge nyimba ashobora kunyegeza ivyo bintu ko onye kugira ntari umuntu akarinda kugira iyo base akazana abantu bagafotora akazana amafoto agasohoka kugira ntari uwo muntu antu kiryo Dennis Deni gyoroshe kubera ndisiri yuko iryo vuriro nyimba yaragiye muri iryo vuriro akifotoza ntonye natanze amafaranga ndumva umenga amafaranga yo kuyakoresha mu kuriya nicesky ntari kuyakoresha mu kugenda kwifotoza kugira kuri ama base yiwe hamwe vyo ari buzz yo kubgawe nk'umufana nk'umukunzi w'umuziki w'u Burundi ubivuga kwiki bo si no kwemeza ijana kwijana yuko burya base ni nziza mu gihe nyene yagize ikimara ariko mu gihe yagize kitamara naho urazi yuko ni bimwe mu bintu bisubiza umuntu inyuma ndibaza yego tugushimire sana brother thank you too bro bikoye bros Shari umeze fresh ameze bon Nicesky yaraje wobana na AKES oya nje nkorera ngaha gusa murakorana uri muri waka ya AKES yo bari he AKES yagiye kwa muganga yagiye kwa muganga bari bavuga ngo araremvye sana kuvuga ngo yagiye kwa muganga yaravuye mu bitaro najya ariko aratambuka kwibaza ko bari buzz ntivyo bari oya yagiye kwa muganga kubera bamubwiye ko asabwa kwinjira ku radio kugira murabe mu mutwe neza kubera yari yakomeretse yari yakomeretse ko kundi ahandi ni Nicesky ubona yaje ngango aje kwishuza amafaranga yiwe kubivuga ko iyo wari buzz AKES yo yakreye kugira ngo ashobore gukwepa kwishura amafaranga y'abandi ko bari ubeshi cyane wapi aje tu ataki okay na nimero yiwe afite AKES wa mu telefone acavuga ngo ariko aratembera ngo yagiye mu madiri yiwe ngo araza kuboneka mu bisanzwe araza guca kwa muganga niyava kwa muganga cyajya kubindi ko kundi ahandi Nicesky sijyambere umubonye oya ivyo barafitaniye na AKES urabizi ndabizi Nicesky yo bari jyambere aje ngaha kuko biravuga ko AKES yaranse kwereka Nicesky yahaba oya okay kuvaho nje nashise ngaha ubu nibwo bwa mbere mbonye Nicesky yaza ngaha ariko tukiri ngaho nyene ikintu nagomba kukubaza kucerekeye
AKES we mubona hafi ubuzima bwe bumeze gute inyuma yaho avuze yuko amagari watifashe neza kuba gute mu ingene urumva yaragize ikibazo afite amabandaje mu mutwe ku maboko we pulo umubona kenshi gusumba twebwe ubuzima bwa AKES abari ko aradukurikana ku mukubito wabwira ko bwifashe gute arigiye avuga ko ariko araribwa mu mutwe nico gituma yari yasubiriye kwa muganga bacamubwira ngo naje ku radio kuraba ukuntu bimeze mu mutwe ariko inzu ya AKES yuguruye ubwo muvuge yuko atamuntu ajya ni kuri office sahantu haba ahubwo nabonye matera hari oya ni matera mu bisanzwe none ahantu hari ibintu by'amamiliyoni ategezwa kuba umuntu ajyamaho kugira birabe bisigura ko AKES atari haba ariko akorera ibiro mu rupangu atana pancarte hari hajya ya WAKALIGHT TV no si sanze AKES ni address ni mu mutwe sawa fisa tugushimire sana bro. Okay merci. Nicesky urajura umuntu musanzeho kubera iki waje utamuteguje kubera iki utamutelefone gahe nakubwiye rasta reka ndakwereke message namwandikiye ndambwira ati morning umuntu wanje mva namwandikiye ndambwira ati morning kuko urazi yuko nawe waciye umbwira cagenda gutelefone ati hamagara yarohereje voice note birikute nice ebwiye mwako mwaje mutambwiye ongo manigita sinababwira ngo ndaha uberuka ntuzenya arabizi shite gaira arabizi zaraguranye cyane naho nyene kwabaho kwitanga sana umuntu yapfuye none gasha uwo muntu ari kwa muganga gagayera ivyo ushika none ntagwaye none ugiye kwa avuze kari kariruka ari mu bintu byinshi je ngiye kumwandikira ati none two kurindira none kwivuza none nibifasha umwanya oya sha yavuga kari kwivuza urazi ko bitari kumutera isoni ari kubivuga kandi ibintu aguma agira si vyiza none umuntu agwaye nakira ga Nicesky ndababaye agashuhe narinzanye Nicesky hamwe uno munsi AKES atoza vuba utegekanye iki bon gaher kuvuga ngo noheba utunoti cyo ndumva yuko iryo jambo ritomva nzoba ndabwira ukigimba mpaka mpaya yanje yego ndashaka umuburu no munsi mugabo ni nagaruka ndazi ko nzomubona AKES arashobora kuyakwima hari umuntu ashobora kwari badukurikirana ku mukubito canke kuri channel yiwawe ashobora kuyamurihira uherani wangara yaranyemereye ko azoyampa vraiment kuvuga ko yo yanyima that's why mana we AKES ariko Nicesky kumenga biragutwengeje cyane kandi tubona ukeneye oya biranirije je urazigituma gael nasishaka kununa rasta ngo none vyatari kuko ndazi turiko zose ari karakine ari ivyo ari mwo ndabizi ivyo ari karigira ndabizi ndamuzi that why je ndiko ndatwe yuvuze ngo ivyo ari kwarigira urabizi ushatse kuvuga iki ko ari karankwepa none ntivyumvika uri kuravuga ko bwa Nicesky akesdon yakinye yagize beze kugira avuge ko imodoka yo yagonze nakuri kugira ntandihe kubera atayafise yakuye hehe $3 AKES yibura apanze urupangu nkarujya ayakuye hehe urupangu rwahe ni hajya nabonye chambre ifatanye na studio yiwe chambre irimo akarido nabone do ni igitenge je nabo abega Sky duse n'abasozera ndibaza ko mukaya tumusanga AKES yari akajambo kamubwira abakunzi ba entertainment abakunzi b'umuziki muri rusanga abakunzi ba Nicesky abakunzi ba AKESdon abakunzi ba AKESdon ndashaka kubabwira ati mubeze yeux kuko hari ibintu agira yibaza yuko ariko arigira ibintu by'ubuswahili canke ariko aragira iki ariko nukuri bakunzi ba AKESdon arabakorora arabata hasi yo mujama nukuri kuko arabamara amazi sinibaza ko atari je wa mbere wumvise ndiko ndidoga ko nkeneye amahera hari umubebe aheruka kuza avuye hanze ryari bamugize umusazi kandi for real bijya bintu je ubu ndatanguye kwizera ko vyari ivyo sivyo AKES bamuvuze ngo yasaze oya bamugize umusazi wo mukobwa yitwa nimbari Najma ushaze kuvuga bamufasha kumenga ivyo ari karavuga sivyo ukamengo yari kavuga ngo AKES ngo yamuririye amahera yiwe then ivyo wonyisho gihe babivuga nugurazi yuko nyene bon turirangagiza kumviriza amajambo y'abantu nivyo ariko nukuri ku bantu babakunzi ba AKESdon mubeze yeux hama ku bakunzi ba umukubito nukuri ana big up sana kandi mwakoze guma mudukurikirana kandi
ndashimiye cyane journaliste wawe Juste Gaye naho yaciye abwira AKES ati nice yasaza araje ndazi kare nije nayo mubwiye kugira ngo sindamusange ngaha kubera ari umuntu wawe nukuri ntacyo tuwanyeretse basi ko undi inyuma washaka gusa tunze gusa ndamubure ndabizi ko ari byo wagize hama ku bakunzi banje rero abega ndasubiyemwo kugira nemere ko mu nkunda cyane ngira akantu muri commentaire ngirira akantu kuko hama ucuja kuri Burundi Wacu TV okora ga subscribe unandika akantu hajya nyene umbwira ati mvuye kwa Gaye kugira ndakumenye kari uvuye hama ucozuraraba live le mercredi et le samedi kuri More Time TV ndagushimire sana nicesky nizere ko nikindi gihe twabahamagara muzotwitaba ni petani sanda babaye maje mengo no gumanga harasaje nkamurindira gumanga murindira uje telefona kwa kuni ari ice ngaruka kuri micro Juste Gaye from a black man bando kamari Diego kwa kuni ndababwira ati umukama bandindira ibiza byose byo kumuvuko no kumubiri bye bye ciao hasta la vista ula ushilo none